Bimeze bite? Bimeze neza. Akazi kari kameze gate? Kari kameze neza cyane. Abamisi bari bakwegere wabonye ute bari abakobwa? Cyane abonye ari sawa nari. Ese urabona nkawe nk'umu DJ uri kuzamuka ku rwego rwo hejuru mu Rwanda niko nabyita ubushobozi iki muri rusange? Ni ugukunda akazi n'Imana n'abafana. Abafana. Ese inama wagira abakobwa kugira ngo bakujeninge ni ni uguhaguruka bakikura nk'ubunebwe natwe tukerekana ko dushoboye nyine akazi kose dutegereza kugakora tugashoboye nyine. Hari amakuru amaze iminsi asa n'ahishwe ko nk'umu DJ ukaze mu Rwanda ufite umukunzi. Sha wapi nta office? Nta mukunzi ufite? Wapi? Ari amakuru yavugaga ko ukunda n'umutipe. Ayo makuru nabonye maze jewe ariko ntawe uhari. Kuko nta mukunzi ufite? Wapi nta office? Ninamubona azoja habona. Urabiteganya? Eka ndabihereza Imana. Imana ubipanga ryari? Oya nabyo mpanga ko yanumenye igihe umuntu mwahuriye nyene ugasanga mwagiye mu rukundo. Wafanaga Mwiseneza? Afana abantu babiri. Josiane n'undi yitwa Sonia Teta. Bose bakomeje? Yego. Urabona ari nduzatwara ikamba muri abakobwa? Biragoye. Reka dutegereze nyene by'abajaji nyene n'abari abamisi nyene kuntu bazosubiza ibibazo byabo. Murakoze. Namwe murakoze cyane.